Nisawa nakubaha ameze neza murakomeye ndashima Imana. Hama amazina yanje nitwa Iradukunda Fidelite, ni mama wanje bamwita Shugweryimana Jacqueline, nkaba mba mu Maramvya. Hama ikibazo mfise niki, jewe navuye kuri ofisi Argawish sinye kontra y'imyaka 2 ya ofisi nayikorewe umwaka wose, nza ndakora nsubira kuri ofisi, ababosi baza kungura nsubira kuri ofisi, umwaka wose ndawukwiza, hasha haza mabuja aza kungura namba yanguje ukwezi, je ndagenda gukora, ngiye gukora ukuntu yanguze ntavyo nzi, naherutse bashize muri kontra ntazi n'iya mbere ntarayimara, baranshira muri kontra, aho muri iyo nzu nahamaze amezi 6. Umuhungu we yashatse kumfata ku nguvu, kandi no gukubitwa narakubitwa, akantu kose nakora mabuja yasha nkubita, nafatwa nabi, kuryama sinaryama, nama nkubitwa buri saha. Rero ico nosaba, narasubiye kuri ofisi, maze gusubira kuri ofisi nabasavye bamfashe basi bafume bandonderera iyindi nzu, baranse kundonderera iyindi nzu, ngo ntibikunda ko ushobora kurondera iyindi nzu, ngo kubera ngo wanse kubandanya ukora muri irya nzu, kandi nkababwira inzu jewe kontra jewe nzi nasinye kontra y'imyaka 2 kuva mu Burundi, iyo yindi kontra nta n'ahantu na hamwe bigeze bampamagara, abandi barabahamagara bagasinya, ariko jewe ntabwo bigeze bampamagara, kandi baranabaterefona, ariko je ntibigeze bampamagara. Rero ndabasavye banyakubahwa, bambwiye kuri ofisi ngo jewe ngo ndinde kwirihira, ngo basi ngo mbwire imiryango yanje ngo indihire itike rinsubiza muhira. Mama nta mafaranga afise, n'umupfakazi, jewe nije namufasha kira kintu cose, ndabinginze mumfashe nk'abavyeyi, kubwanje sishoboye, maze kubona ko bitakunda, aha nicaye ngaha bambwira ngo mbwire imiryango yirihire, mama wanje no kurya yarya kubera jewe, ndabinginze mumfashe. Nisawa banyakubahwa, muraho murakomeye, amazina yanje nitwa Iradukunda Fidelite, hama jewe avuye mu Burundi ndungitswe na ofisi Argawish, ndungika gukora muri Saudiya kontra y'imyaka 2, maze kundungika gukora narakoze umwaka wose, nakora nsubira kuri ofisi, rero bandungika mu yindi nzu nza gukora, aho hantu sinari norohewe cane, narakubitwa, nkarara inzara, n'umuhungu waho agashaka kumfata ku nguvu, bimaze kugenda uko baransubiza kuri ofisi bakaguma bambwira ngo subire hahandi, ndababwira ati je shaka gusubira hahandi, nimundonderere iyindi nzu ngende gukora, ko jewe sinanka gukora, ariko baranse kundonderera iyindi nzu. Ubu bageze mu rwego rwo kumbwira ko jewe mbwira umuryango wanje ngo ndihire amahera itike 3 miliyoni, ko naragerageje kubabwira ati nibandonderere aho nkora, baranse. Ico nosaba abanyakubahwa mumfashe, basi ofisi ifume basi ndihira itike ntahe, kubera byose bavyanse, ahubwo baguma bambwira ngo subire muri ya nzu nyene aho nagumye nshatse guhohoterwa. Hano hari ikintu ngomba kubanza jewe mvuge, aya n'amakosa n'ubundi akomeza kwibonekeza muri bino bintu by'abakobwa baje muri Arabia Saudite, amakosa akorwa n'ama agence abarungika. Umukozi avuga ati jewe sinasa akazi nshaka gukora, icyo ni kimwe. Iruhande yo kuba bamugurishije mu manyanga, ati je naco bimbwiye, mugabo inzu narimwo nayigiriyemwo ibyago kubera ko bashaka kumfata ku ngufu, hanyuma bakankubita, hanyuma birangira ndahavuye. Ofisi nindonderera kandi nironderera iyindi nzu nje gukoramwo, hanyuma mbandanya akazi.
ofisi nayo iti ahubwo taha, utemeye gusubira harya nyene bashatse kukwica, subirayo bakwice. Murumva? Ibintu leta ikwiye kubihagurukira. Twama twahambye abarundikazi, twama twabuze abarundikazi, hanyuma uwo tugize Imana agatabaza tukamuhatira gusubira aho bashatse kumwica, ivyo mva vyumvikana? Namwe zamwishira ku rupfasoni. Hano ikintu ushobora kuvuga ni giki? Nimba umukobwa avuze ati hano hantu sindahaja kubera izi ngorane n'izi, kandi ukabizi ko udashobora kuzimurinda, murondera iyindi nzu. Utemeye kumurondera iyindi nzu, ugwa mu ruhombo, niwe buri uruhombo, umurira atahe. Ivyo ni ibintu vyumvikana? Kubera iki murinda kurusha abantu? Ivyo si ibintu vyumvikana? Reka twumvirize abatanga ubuhamya basangiye ofisi, babana, bazi byose. Je sinzi ukuntu aya makontara akorana n'ababagiye muri mega, n'iki kintu bita mega, ariko nzobitohoza neza menye ukuntu umukozi ashobora kugurishwa canke adashobora kugurishwa, canke menye ukuntu bari mu makontara bakorana n'ababa barungitswe muri mega, bakora bari ku ma ofisi bataha, bagakora bataha kuri ofisi. Umuntu abizi muri Saudiya azoze tuganira bimbarire neza, nubwo maze kubikurikirana gatoya sindabimenya neza. Nakoranye n'ikiganiro nujya abaserukira muri mega, ariko n'ubundi sindabimenya neza, ndumva ari ibintu ntarasobanukirwa nukuri. Ariko uwe birumvikana, muhe iyindi nzu. Mudashoboye kuyimuha, ntimumuhatira gusubira hagiye yashatse gukomerekera, nimumurira atahe. Urumva ngo agurisha itongo kugira ngo itike y'indege? Murabagome, muri abantu babi. Udufaranga yakoreye uwo mwaka wose, nimba yubakiye akazu nyina cahagurisha, nimba yaguze agatongo aho uwo muruho yacotse yavunikira mwebwe, muce mwirira. Leta ibarungika kugira ngo baje kwiyungunganya. Kubera kimwe muri bisuma muca mugomba udufaranga bakoreye mu mutubarireko, kandi leta yashatse ko biyungunganya. Ahubwo leta bibafatira ibihano mwebwe, mugomba ko mwe mubasafirisha bagurije amatongo yabo mukabageza muri Arabiya bagakora, haheze iminsi mugaca mushaka ko twa dufaranga bakoreye batubaha kugira ngo bagaruke mu Burundi. Murabagome. Reka twumve bana bakobwa nyene bavuga, bo barabisobanura neza. N'amahoro banyakubahwa, muraho. Hama je nitwa Adija Kurwa, nkaba mva kuri ofisi ya Drawich, ubu ikaba ituye mu Kigobe. Hama ndafise inshuti yanje ifite ikibazo yitwa Iradukunda Fidelite. Yavuye mu Burundi yasinyiye kontra y'imyaka 2, hama arazi no gukora. Ari mu bakozi ba ofisi bakora bataha. Umwaka wose yawumaze burya akora ataha kuri ofisi. Bakamugura ukwezi, bakamugura amezi 2. Hama amaze gusubira kuri ofisi niho bamugura. Haza umubose kubacagura, hama aragenda gukora. Agiye gukora muri iyo nzu yari amaze kuhakora amezi 6. Niho umwanya yaguma ntelefona ambwira ati je ndafite ikibazo muri ino nzu, je ndarara inzara, je ndakubitwa, mabuja akankubita, boss aje nawe nyene akansumira, n'umuhungu wa boss yarashatse kumfata ku nguvu. Ngize telefone kuri ofisi ndababwira ibibazo mfise, nta nawe fi bampereza, telefone nayigumiza uko nyene.
ngize ndababwire kuri ofisi ikibazo ofise bambwiye ati ngo aho barakuguze. Fidelite nawe akabishura ati none mwangurishije gute? Ngo aho twarahejeje kukugurisha kontra y'imyaka 2. Burya umugenzi akantelefona burya akambwira ati ngire gute? Jewe uyu munsi barankubise kandi none ngire gute? Ndamubwira ati mubwire bakujane kuri ofisi. Bosi wange akamubarira ati ngo bwira ngo mama wawe ngo arungike amafaranga yose nakuguze. Nawe akavuga ati none amafaranga mwayahaye mama canke mwayasize hariya kuri ofisi? Niho bose wiwe yaca amwaka telefone n'impuzu ziwe zose azigumiza ngaho. Bose baca mubwira ngo rira imodoka ndakujane kuri ofisi. Baramujana kuri ofisi. Bamaze kumujana kuri ofisi, nashitse kuri ofisi baramubwira ati ngo twarakugurishije ngo vyaraheze ni mpaka usubira muri iriya nzu nyene. Nawe aravuga ati jewe inzu ndakubitwa, inzu ngomba gufatwa ku nguvu, inzu ndara inzara, inzu sinyaga n'umuryango ngo bimeze uko. Jewe ni mundonderere iyindi nzu ngenda gukoreramo, ngo twarakugurishije ngo vyaraheze. Ngo atari uko bwira umuryango wawe mu Burundi barungike 3,000,000 niho uzobona kuva ngaha usubira mu gihugu cy'u Burundi. Nawe aravuga ati mwenewa famiye yanje urayizi, mama uramuzi, nije nari ntunze mama, nije nagaburira mama, izo 3,000,000 nozikura hehe? Jewe ko nta nk'akazi. Ndababwira ati n'ubu ni mundonderere iyindi nzu ngende gukora, kuko yarasigaje amezi 6 kugira kontra yiwe ihere y'imyaka 2 yasinyiye mu Burundi. Nabo bamwankiye bavuga ati mpaka famiye yawe irunga ikitike y'3,000,000 ubone gusubira mu gihugu. Nawe aravuga ati jewe nta mafaranga mfise, ubu tuvugana abanyakubahwa yicaye kuri ofisi nta kazi ariko, base kumuronderera iyindi nzu ngo mpaka barindiriye n'umuryango wiwe urunga ikitike ngo abone gusubira mu gihugu. Banyakubahwa yajino yarungitswe na ofisi. None iyo ofisi yase kumuronderera inzu iyindi nzu yahuyemo n'ibibazo burya akabidondagura nabo nyene bakavyumva. None ni hene bagurishije bashira kunuzanya ku macuniro ko nzi ihene igurishijwe biba biheze, umuntu yahindutse ihene, umuntu yahindutse inka. Banyakubahwa umuryango wiwe nta tike boronka. Ofisi yonyene nirabe uko yobikora imuronderere iyindi nzu kugira akore, canke itamurondereye iyindi nzu nibamusubize mu gihugu cy'u Burundi nkaho bamukuye aba ariho bamusubiza. Mwoba mukoze. Hama nkaba ndangije mvuga ati amahoro ya Kristo nabane namwe. Nico kibazo Niradukunda Fidelite burya afise muri kino gihugu ca Arabie Saoudite, ubu ari kuri ofisi ya Saidi. Ivyo bintu nta naho vyakabaye. Umukozi wa Mega ntibamugurisha batabimubajije ko azoshobora kwiyongeza imbere yuko bamugurisha.
kandi bategerezwa kumukurikirana bakamubaza yuko habaye hameze neza. Batabimubwiye bakaja kumugurisha batabimubwiye, ivyo ntibikunda, ntibishoboka. Nibamuronderere iyindi nzu akore, amare kontra yiwe amezi 6 yiwe asigaje ayamare, hama aheze atahe. Yirihira itike kubera iki? Ntiyayiciye, itike ntiyayiciye, ubwo uburyo yirihira itike. Yirihira itike adasabye gutaha kandi asabwa kurondererwa akazi, bamuhindurire iyindi nzu. Naho vyogenda gute bakuguze bangura bandeka, je narengeje amezi 3 ntawombwira ngo nindihe n'ikibada, nogenda nkicara kuri office barambiwe bakandungika canke bakanjana mu yindi nzu guca yandi mahera, nkakwiza imyaka 2 hama nkataha. Fidelite nicinjire rero canke amezi 3 yarangije. Bite bita muri groupe barondekazi dukundane, muraho murakomeze neza. Iri jwi numvise si rya Fidelite. None Fidelite atelefona biwabo bamusubize mu Burundi bije gute? Atelefona biwabo bamurihira itike bije gute? Ko Fidelite inzi ari wa mega. Fidelite ni wa mega kandi asigaje amezi 6 amare kontra. Ibyo bintu birasiguritse kweri? Possible Adija, ibyo bintu ntivyokunda, ntibinabaho. Umukozi wa mega bashobora gute kumugurisha? Bashobora gute kugurisha umukozi wa mega mu gihe batamubajije ko haramerewe neza? Akabazi naho ko bamubajije ko bomugura akavyemera, ashobora gusubira mu Burundi. Ariko mu gihe bamuguze batamubajije, ntashobora gusubizwa mu Burundi, nticyokunda. Bamuronderera iyindi nzu hama akaja ku kazi. Kandi ibyo bintu byo kuvuga ngo batelefona biwabo bamurugikira itike asigaje amezi 6. Amezi 6 gute yoca telefona biwabo ngo bamurihira itike? Ibintu bisigaye bibera kuri office. Twe ntitwuzi ko twarungitswe n'abantu, ntituzi neza ko twoba tuzwi mu barungitse. Muri office ntitukijya, muri office ntitugigura nta sabune, muri office turirirwa inzara, tugakoreshwa bufuni na buhoro. Bikanata ko bakadupakiza imodoka bakaja kudukoresha mu nzu zabo batari buduhembe. Nukuri Adija nkuko yabikubwiye, tabariza abakozi ba office kuko turarushe, kandi turarushe pe, turarushe. Aho bigeze harageze amazi arenga inkombe. Isawa no kuba bameze neza, murakomeye, ndashima nawe. Hama amazina yanje nitwa Iradukunda Fidelite, ni mama wanje wamwita Shugweryimana Jacqueline, nkaba mba mu Maramvya. Hama ikibazo mfise niki, jewe navuye kuri office Argawish, sinye kontra y'imyaka 2 ya office nayikoreye umwaka wose, nza ndakora nsubira kuri office, ababosi baza kungura nsubira kuri office, umwaka wose ndawukwiza. Hasha haza mabuja aza kungura, namba yanguje ukwezi, je ndagenda gukora. Ngiye gukora ukuntu yanguze ntavyo nzi. Naherutse bashize muri kontra ntazi n'iya mbere ntarayimara, baranshira muri kontra. Aho muri iyo nzu nahamaze amezi 6. Umuhungu we yashatse kumfata ku nguvu, kandi no gukubitwa narakubitwa. Akantu kose nakora mabuja yasha nkubita, nafatwa nabi, kuryama sinaryama, nama nkubitwa buri saha. Rero ico nosaba, narasubiye kuri office, maze gusubira kuri office nabasavye bamfashe basi bafume bandonderera iyindi nzu. Baranse kundonderera iyindi nzu, ngo ntibikunda ko ushobora kurondera iyindi nzu ngo kubera ngo wanse kubandanya ukora muri irya nzu. Kandi nkababwira inzu jewe kontra jewe nzi nasinye kontra y'imyaka 2 kuva mu Burundi. Iyo yindi kontra nta n'ahantu na hamwe bigeze bampamagara. Abandi barabahamagara bagasinya, ariko jewe ntabwo bigeze bampamagara, kandi baranabatelefona, ariko jewe ntibigeze bampamagara. Rero ndabasavye banyakubahwa, bambwiye kuri office ngo jewe ngo ndinde kwirihira, ngo basi ngo mbwire imiryango yanje ngo indihire itike rinsubiza muhira.
mama nta mafaranga afise ni umupfakazi jewe nije namufasha kira kintu cose ndabinginze mumfashe nk'abavyeyi ku bwanje sishoboye maze kubona ko bitakunda aha nicaye ngaha bambwira ngo mubwire imiryango yirihire mama wanje no kurya yarya kubera jewe ndabinginze mumfashe. mwabyumvise rero je ngaha ntaco ndenzako ikintu nisabira gusa je ndaza kwikontaktira Ardawishi yoyo harimwo abakozi tuvugana kandi baranavyumva pe baranavyumva ivyo nimwe namwe ndababwira je ndaza kuyikurikirana kino kibazo hanyuma turabe ukuntu kino kibazo shobora na gutorera inyishu umuntu akaguma ari kuri office akaguma ari aho nyene batamurangira akazi bagomba ngo asubire muri yanzu yashatse gukomerekeramwo oya niba muha kandi kazi byibuze basi nimba basi kumurira itiki nimba muha kazi ahantu akora mu nzu umurangira akora mu nzu kuri itike y'indege hanyuma yitahire ko ivyo ndavyemera nanje uko birumvikana nimba basi kumufasha ivyo bintu bashobora kumurangira ahantu aja gukora agakorera amezi 2 canke 3 itike y'indege akaca ataha ivyo birashobora gukunda muga pana ko mugumitsa ku biro ku kazi yaguma ko kazi kanyu ateka arakora aguma atabaza ari ngaho gushika ntazogira ingorane so reka rero turindire ndazi ko uko bikoze ikibazo cy'uwo muntu gishobora gukemuka taenta